na uri muri situation imeze nkuko gusa navugisha ukuri kari urukundo rwari rurimwo ariko kuko nushaka kwimukana n'umuntu utiyumvamo je kweri sinamwiyumvamwo sinamwiyumvamwo nta na gatoyi pe muza kwimukana gute je icyatumye twimukana nuko yaragwaye nyene mvuga ati nkomeze ndamufasha ukomeze umufasha ego nde yarondeye inzu twarayironderanye umva mwarayironderanye ego muri nasawa ya kuryamana hanyuma ivyo mwakoze aza kuva iki ibisubizo umwana ego wavuze ko utamwiyumvamo ego mugiye kuvyarana umwana wa mbere ubwo utamwiyumvamo ego uwo mugabo wawe utamwiyumvamo yani uramuvyariye umwana utamwiyumvamo ego nta na gatoyi utanamukunda umva wewe wagiye kuryamana n'umugabo umuvyarana umwana n'umugabo utamukunda ego how bishoboka gute aho muherereye namwiriwe kubavyutse kuba buragoroba iyi ni TV online nkuko bisanzwe ini wacha kari muri weekend nziza ku bantu bari muri Brisbane abantu muri Australia weekend nziza nusi kwa gatandatu kuba tatageramwe nawo muri weekend reka tubipfuriza baze bagire weekend nziza bari ku kazi nabo tubipfuriza bari ku kazi nabo nyene bagire akazi keza nkuko bisanzwe tumatuzana abatumire batandukanye uno musi twazanye umuvyeyi akaba yifuje kutuganiriza ariko imbere ko tutaramwakira reka abanze atwibwire uwariwe kuko ndazi ni ubwa mbere mumbonye kuri kamera ndabizi vyagoye no kugira je kuri kamera kubera uburyo umuntu ataraje kuri kamera biragorana mama reka tukwakire kuri TV online karibu murakoze cyane meze neza ego meze neza ni wibwira abantu bo baradukurikirana batakuza akazina kawe amazina yawe wiswe na mama na papa akazina kanje nitwa Fides Nimpaye ayo niyo mazina yanje abavyeyi bampaye Fides Nimpaye karibu turakwakire kuri TV online ko byari byagoranye kugira uje kuri kamera uratinya kamera ndayitinya baya ni ibintu bisanzwe turakwakiriye nizere n'abantu batari bakuzi kuno munsi bakumenye Fides Nimpaye afite izina ryiza Nimpaye murakoze wowe urabajije abavyeyi impamvu bakwise amazina bakubwiye ngo bambwiye ko mpera izina byari ibintu byiza cyane kuko urumva nawe ni imfatiro y'iryo zina Nimpaye urumva ko ndi umugisha nduwo Imana yabahaye Fides kwa wavukiye he nkaba navukiye mu Burundi muri Gitega ego hama canja kuba muri Tanzania bivanye no guhunga hama navuye muri Tanzania tuza muri Australia ego hama ndo muri Australia uri umuvyeyi ego ndo umuvyeyi okay imbere ko tutarinjira mu bwo ntuzenyereka nkuko ku nkuru yawe wanganirije reka dutangure ku nkuru yawe tubwire ukuntu byo babyaragenze ku batabizi kugira ushike ku buvyeyi siko biri kugira ubu mama no munsi inkuru y'urugendo rwawe byagenze gute inkuru y'urugendo rwanje kuba umuvyeyi mama w'abana 4 ni inkuru ndende cyane ego ngoya nta ngorane ndazi ni inkuru ndende ariko ndashaka umbwire ukuntu byatanguye wewe hagati n'uwo mwari mwubakanye byatanguye gute biza guhera gute reka tubanze ukuntu byatanguye n'uwo mwari mwubakanye se w'abana mwamenyanye ryari
se w'abana twamenyanye mu 2006 hama bimwe twita boyfriend na girlfriend bari mukundanye girlfriend na boyfriend ego twabimazemwo imyaka 2 hama tuza kubana nawe ku mwaka kugira gatatu aho hari mu 2008 ego muza kubana ariko turashaka mukiri boyfriend na girlfriend ego ukuntu byagiye biragenda bigenda kuko ntimwakunda imyaka 3 muce mugira hari byabaye mu myaka mwari mumaze gukundana mu myaka 2 twamaranye turi abakunzi ntitwaba muri state imwe yaba muri Western Australia PEF muri PEF nanje naba muri Brisbane naba muri hama nyene urabizi technology ko arizo zihuza abakunzi twarandikirana karamukanya kuri telefone hama mu mwaka wa mbere namusabye ko azoza nkamubona aho hari mu 2007 mu ncamake mwahuriye kuri Facebook oya ntitwahuriye kuri Facebook ego kugira muhure mwahuye gute iyo story karinde oya ivuga ati je twahuye kunuko ni nkuko wogenda ahantu kavuga ati je namubonye twahuye kunuko ni umunsi wa mbere okay nitwigeze duhura kandi ico gihe nta Facebook nakoresha dore mwamenyanye gute twamenyanye kubw'umugenzi wiwe kubw'umugenzi wiwe se uwo muhungu mwamenya kubw'umugenzi wiwe muhuye ku telefone cange ku telefone umva mwamenye ku telefone hanyuma caraza bacaraza aba PEF hanyuma namusabye kuza kundamutsa ndamubone nawe ambone hama afata umwanya wo kuza kundaba nanje ndamubona yego amaze gushika ngaha uramwishimira nawe arakwishimira amaze gushika ngaha naramubonye nyene nkuko bisanzwe yego mutangura gwa rukundo rwanya rwo ku telefone murarubandanya urukundo rwo kuri telefone gwarakomeje mugabo ariko urumva iyo baze kubona umuntu naho maybe ntumwishimire cange naramwishimiye kuko ariko naramwishimiye ariko bivanye n'ukuntu umuntu mubonye rimwe kandi ari uwo mutabana muri state imwe ntabwo ushobora kumenya imico yiwe rero byasaba yuko tubanza kumenyana igihe gihagije cyane kugira menye imibereho yiwe byanataho nawe akamenya uwo nanje ndiwe birabandanya murakundana ukimugenzura imico yiwe twabandanije turakundana hama bisanzwe yarasubiye inyuma mu gihe yari yaje kundamutsa no kuramutsa maybe abagenzi babanye mu nkambi yarasubiye inyuma upanga kuzogaruka ego hama mu nyuma yaho yaragarutse ndamubona ugira kabiri kandi ubwo ubugira kabiri novuga ko ariho rero naciye ntangura kumenya uwo ari we neza nyene neza hama turategekanya kubana nko mu mpera z'umwaka icyo gihe mu 2008 ego ariko mu mezi ya mbere ya 2008 natanguye kubona ko mu rukundo bitazogenda neza. Hari habaye iki?
hari amakosa gukorera, hari ibintu ubona yaraguca inyuma, hari abakobwa yavugana nabo. oya kunca inyuma ntabwo cari cyo kibazo. Kibazo ikibazo yari umuntu akunda kunywa inzoga. Kandi nanje nta nzoga nywa. None sorry kunywa inzoga amaze kuza ubwa mbere nta nzoga yanyweye, nta nzoga yanywa ubwa mbere yarazinywa ariko ndamubwira ko je ntazinywa kandi yohindura arakwemerera. Ntiyanyemereye nyene. None sawa kubera ko wagumye ubandanya kuba kugumana nawe mu rukundo uzi yuko uri umuntu udakunda inzoga, wari wamubuje ntiyemere kunywa inzoga, arakubwira ati je sinzoziheba, murabanya murakundana iki, ariko ubu hageze iki mupanga ku bintu byo kubaka inzoga aracyazinywa, utanga kuvuga ati rero je ntibikunda kubera ubandanya kunywa inzoga. Tubandaniriza. Okay, ngaho ndavyumva yuko ico kibazo hamwe na hamwe kirakoraho umuntu. Ahandi naho birashoboka ko ukomeza kuraba umuntu kunta yitwara no mu gihe uri uratera umubwira ukuntu ashobora ko yohinduka guhindura kugira ngo urabe ko ashobora guhinduka. Canka hindure agabanye yerekane ko maybe bishoboka ko azoheba canka azogabanya. Ariko muri ibyo bihe ibyo byose sinigeze ndabibona. Ntigeze ubona ko azohava hinduka akamera nk'uwo wifuza? Oya. Okay. Urabandanya urukundo rwanyu rurabandanya? Mu bisanzwe rwarabandanije ariko rwari nko mu mwijima. Ego. Gute? Mu mwijima gute? Kuko je sinakunda ibyo nabona kuri we. Ukabimubwira ariko akavuga ati ntavyo ashobora guhindura. Ntabwo yashobora guhindura. None kubera ko utafashe bwa ati rero kutashaka guhindura basacira na mimi. Teka bino birangire. Narabimubwiye kesh. Ko mutandukana. Ego. Arana. Tubana. Akavuga ati mushaka umubana. Ego. Ariko niwe wari ufite urufunguruzo icyo gihe. Ntiwavuga ati none we tubana n'umuntu none ni wewe wobana n'umuntu utifuza? Birumvikana. Shaka kubana n'umuntu utifuza. Birumvikana ntushobora kubana n'umuntu utifuza. Kandi umuntu umubwiye rimwe kabiri maybe na gatatu kagashika. Wewe ababibona ko utamukeneye. Sawa birabandanya. Byarabandanije. Habaho umunsi wa nyuma novuga niwe umunsi wa nyuma nafashe decision mvuga ati uno munsi ndabona ko urukundo rwanje nawe ruhagarara kandi utazosubira kuba nkuko rwari rumeze. Uwo munsi ndibuka ko twari twamye tutembera tugenda ahantu hatandukanye. Ariko uko byagenze ko uwo munsi byagenze gute? Byagenze ukuntu ntari nizeye. Byagenze gute? Okay, uko byagenze nsubiye inyuma ko yari like umugenzi inshuti y'ababyeyi banje. Ego kuko bama bateramanye bariko barasangira inzoga. Ego inzoga canke isoda mu bantu bakuze bavuga. Abantu bakuze bavuga ngo agasoda agahiye k'abakuze. Agahiye. Hama ndibazana hari byinshi nasimbye. Icyo nashaka kuvuga nuko muri ibyo bihe iyo naba mbona ko yama ari like closer to ku babyeyi, naguciriyemwo mu ncamake ntiwifuze ko aba close
n'abavyeyi bawe canke bicarana hamwe bagasangira n'abavyeyi bawe we byarakujena je byarambihira kandi kuko mu muco w'ikirundi namwe nibyo muzi uzoba umukwe yamana nabaye nabukwe kandi naraba n'umukwe urumva ko mu muco ni ikintu tari ciza cyane none ibyo byose bari mubwira ati ndabona kweri sindavyifuza uko muguma musangira n'abavyeyi ego sawa rimwe na rimwe musangira ariko si vyiza ko muguma muri close n'abavyeyi banje kuko baca bakubona umenga uri umwana baca babona ko umenga uri brother nawe urabyumva uwo yabivuga kwiki ntacyo yabivugaho je narabimubwira umunsi ku munsi ariko nta na kimwe yabivugaho ego sawa uwo munsi mwari mugiye aho hantu ibintu byabaye hanyuma birabandanya n'uwo munsi namubwira yuko urukundo rwanje nawe rugiye guhagarara wari umunsi namubona nyene yari yagasomye nyene biteye isoni n'ubwoba hama nyene ariko arajokinga nyene n'abavyeyi ndavuga ati gahunda uyu siwe nyene uyu ntabwo ari uwiwanje hama nibwo namubwira yuko urukundo rwanje nawe rurangiye ca ndagenda kwisinzirira ego naragiye gusinzira hama none sorry ntagucire mu ijambo uwo yahoze ari umugabo wawe yabahe yaza iminsi yose mu rugo iwanyu yabahe uwo yahoze ari umugabo wanje yaba ku bantu babana mu nkambi ariko akirirwa mu rugo ariko igitondo n'umugoroba yaba ari muhira iwacu none niyo yarafise wakunda ego birumvikana yarankunda ariko ntibyasigura ko wewe mucamake wamwankira ko yirirwa mu rugo iwanyu byarakujena kona ari kumwe n'abavyeyi bawe byarakujena ego nk'uko umuco w'ikirundi ubivuga ego ntabwo ari byiza niho hava kutubaha nyoko bukwe canke sobukwe niko umuco ubitubwira hanyuma ugiye kuryama je naragiye kuryama ndasinzira hageze nko mu masaa 6 y'ijoro we je kuko narasinzira akaba nyene yasigaye nyene ara enjoyinga n'abatama hama maybe agataha ariko ntabyo narinzi ko yataha canke yoba yarara nyene ntabyo narinzi kuko je urumva ntabwo narinjejwe kwanza gukontorora ibyiwe kuko hagezeho ibihe numva ko atakira uwiwanje ego hamwe ubona kumengo uyu ukweri ntimwobandana je namaze gukura kamaboko numva ko nyene atari uwiwanje bitanazoshoboka kazobu wanje sawa birabandanya ugiye kuryama iki byarabandanije ndiryamira hageze nko mu masaa 6 y'ijoro twumva umuntu aje akoma induru ego akubitanga ku muryango kwidirisha wari wa munsi wamubwiye ko byarangiye ego wamusa mubwiye ko mutashaka yuko urukundo rwanyu rwabandanya rwahagaze ubwo nibwo numva yadodoye kwidirisha mera nk'umuntu ariko arakoma induru avuga ngo ariko arasha mu nda ngo arameze nabi cyane je naruguruye umuryango ndagenda kumuraba ngiye kumuraba nsanga ariko aradahwa cyane hama muhira barambwira ati hamagara ambulance ziraza ziramutwara kwa muganga bamutwaye yamaze iminsi 3 nyene muri koma ariko ntabwo muri uwo mwanya twashoboye kumenya icyo yagwaye ntacyo mwari muzi oya nta nicyo twari tuzi baza kubabwira nyuma yaho batubwiye ati oba yaranyoye acide
ego yarabutse yanyweye acide ego umva yashaka kwiyahura ego ndibaza niko yashaka kubigenza yashaka kwiyahura ku bwawe ko urukundo rwawe nawe mwagwahagaze ntabyo nzi ko aricyo yabikoreye ntabwo nzi nuko byagenze okay tutarabandanya ego nta musi wigeze umubaza ati kubera kijye bijya bintu wabikoze wabikoreye iki iyo acide yagiye kunywa yarakubwiye impamvu muri make nta n'umunsi n'umwe aranabimbwira ubu ndibaza haheze imyaka 10 n'ingahe haraheze imyaka 10 n'ingahe tumenyanye nawe 10 nta kimwe arakubwira maybe 15 gutyo nta na kimwe arambwira ego kwa muganga birabandanya ego kwa muganga byarabandanije aragwara nyene nahisemwe kumuba hafi ego nataha bwije ndi kumuraba nkazinduka ngenda nkaza kumugwaza ego numva muca makine wamugwaza ego nije ni wari umugwajije nije namugwajije hanyuma biza gucamwo aragira mitenda arataha mu rugo taje mu rugo bikomeza nyene byanka ko mu nda hari harabaye nabi bamuha ikindi gihe cyo kuja kuraba uko ameze basanga nyene estoma umushishito warononekaye hama biza gucamwo bamukorera operation bamukoreye operation ho yagwaye igihe kinini cyane nk'ikiringo cy'ukwezi kurenga cyo gihe nabyuka nja kwa muganga kumuraba nkataha mu ijoro ho urumva aho naho byari bikomeye cyane ko operation yabaye nini cyane yamaze ikiringo kingana gute muri kwa muganga yamaze ikiringo cy'ukwezi kurenga ego urabananyura mugwaza ego narabandanije mpaka avuyeyo akavuye mu bitaro sawa ego biza kugenda gute rero uze kwisanga uri madame we ni story ndende kuza kwisanga narabaye madamu wiwe nuko habayeho igihe avuye mu bitaro yasabye ngo arashaka ko muba hafi ndamugwaze nyene nkuko nari maze imisi ndamugwaje ubu nyira yarisabiye abavyeyi bawe canke mu bitaro canke yarabigusabye wewe jewe yantumye ati ninsabe abavyeyi banje ego uko mugwaza yuko no mugwaza ari mu bitaro canke ari mu rugo ari yaba mu bitaro no mu bitaro urumva yari inshingano yanjye nta nubwo twasabye abavyeyi amaze kuva mu bitaro akagera mu rugo avuye mu bitaro akagera mu rugo mu bisanzwe je nari nzi yuko hari aho yahoraba nabandi basore nkawe ariko ico gihe ntabyo nzi byavure nyimba ariyo yaba canke yabaho muhira kuko ku bavyeyi bawe ego kuko je ibyiwe nari naramaze kubihaga ntabwo nashaka kumenya byinshi kuri we kandi naho hantu yaba nta naho nari bwigere nja kuvisita ngo ndahamenye bya vrai nyene ko ari yaba canke atari yaba numva sinari njeje kwanza kuja kuraba yaba byovyo nk'umuco w'ikirundi umukobwa ntaza kuraba umuhungu yaba umukobwa naja kuraba umuhungu nta mukobwa aja kuraba umuhungu birabandanya aragusaba yasaba abavyeyi yuko ari we wo mugwaza ego je aransabye ndababaze hama ndababwira ico gihe inzu twabamwo yari ifise ibyumba 5 gusa icyo gihe wewe nta ugiye umubwira birangire nizereka icyo kiringo cyose yaramaze imisi agwaye ari mu bitaro nta muhungu wari ufise mukundanye oya nta numwe ego birabandanya aragusaba abavyeyi ko woza uramugwaza ego uravyemera ndavyemera sawa birabana
ego ico gihe rero hari inzu y'iwacu twabamo yari inzu y'ibyumba 5 hari icumba cari hanze n'ibyumba bikuru byo mu nzu 4 ego ama aza kuvuga ati ubansabire mbe ndastenga muri kiriya cyumba cyo hanze ariko kubwa wa muco nyene menya ndamubwira ati ntabwo byoshoboka ego ariko nabwo umenga nta nubwo yabyumva kandi nanje umenga yari yaranzimije ubwenge gusa nuko ntari nzi yuko maybe yaba ngaho hantu asabye kari hagomba kuguma canke yaba handi hantu zumuca make yarahabaye watavyuzi kaba kwa mama wawe ego mwarabana atavyuzi ko mubana ego kuko ndibuka keshi muri community y'abarundi bari muri Queensland ahantu mama yakunda kugenda canke papa agiye canke nanyo ndahaciye baza baravuga ngo wa mukobwa afise umugabo wo kundaro okay hama ba mama nabo baciye ahantu akababwira ni mwebwe mufise wa mukwe wo kundaro ego yari yibera iwanyu ego watabyuzi yes ko yibera iwanyu hanyuma aza gusaba abavyeyi umugwazi ego aza kugwarira iwanyu birabandanya yes hama byarabandanije arahaba nyene yarahabaye ariko ibyo byo nibyo narinzi kuri uwo mwanya hama ibyuko yahaba canke kw'ibyo namenya muri numva muri community bavuga ntabyo narinzi ntabyo narinzi ego ngo ntaje kugwarira iwanyu ego suje kumugwaza ego bigenda gute rero uko byagenze yarahamaze nk'amezi 2 ego ico gihama mu rugo nyene bya bindi nyene bahora bumva noneho birakomeje ego hama nanye ndibaza ati noneho maybe ibyo bari kuvuga ko ariko before yaho nibaza yuko ibyo bagiye kuvuga ibyo bavuga maybe ari just kubesha true ariko ibyo byabaye mu nyuma byo ndumva ko maybe ibyo byabaye kuri kuko nanje naravuze okay nagumeho hama ndamugwaze hama niyakira tuzokwimuka tugende ego nakira mwe babiri muzokwimuka mugende umva mwari maza gusubira mu rukundo oya none umva muzokwimuka mugendehe muri kumwe nawe cange nakira urumva maybe because narinzi yuko kubera ko maybe kagwaye ntabwo azoba gisubira muri ya mico okay turashaka ko bino bintu to making a clear canke ubusobanuro bugize wewe ubwa mbere waramukatiye uramugatiye usoma okay obviously birumvikana ko yanyweye isumu kubwo urukundo wewe wamubwiye ati birangire aza kwiyahuza isumu uramugwajije hanyuma ngira ngo wewe wagiye kwiyumvira ati kumbe wosanga uyu mugabo hamwe yo hinduka ya mico nene namubujije bya bintu ntashaka hari gihe wosanga yarabihevye kubera mbona ukunagwaye ntazosubira mu nzoga canke ntazosubira kuza aricarana n'abavyeyi banje umengo ni uravuga ati rero maybe reka turondera inzu nakira twimukane siko biri ego gusa we ntavyo wari bwamubwire ko wifuze ko ntabona ari bwamubwire none iwewe wamuganiriza none wewe umaze gukira ukaronka kamitende uroguma ngaha canke ntimwaganira kenshi ntitwaganira kuri ibyo ngo ndamubaze oya niba bamubwira ko namara gukira azoca agenda nta nubwo nibuka uko twavugana sawa hanyuma uravuga ati rero niyatura mitende muzokwimukana ukuntu noneho byahise bigenda nuko iyo nzu twabamwo muri ico gihe twaciye twimuka n'abavyeyi ego twarimutse n'abavyeyi
nawe arimuka nawe nyine arimuka yabaye umwana wanyu nyine niko byabaye ariko bya bigambo nyine by'abarundi urabyumva wa mukwe ukundana nyine ubu yakomeje yabaye we ego hama byarabandanije araba mu rugo ariko icyo gihe mu rugo baza kuvuga ati uyu muntu akwiriye kwimuka ego kandi nabwo ntiyari bwakire kuko nta gihe kinini cyari giheze avuye mu bitaro ntiyari bwanakire neza hama hari ukuntu nyine mu rugo harabaye ibintu nyine nk'ibyo nyine biterwa no kuba ari umukwe nyine wo ku ndaro nk'uko byavugwa twabana mu cyumba kimwe nawe kandi n'icyo gihe ntabwo navuga ngo nyine je turi kuroza nyine cyane bijya nyine abakurambere baba bibaza ego yari nk'umugenzi kandi urumva naba mu rugo yari ex wawe ko mwarigeze gukundanaho twari twigeze gukundanaho nyine yari ex wawe ego hama noneho habayeho umunsi nyine muhira nyine baranshwanira nyine bansaba ko ngomba kwimuka wewe ego twimuke twese tuba ego twimuke twese hama tugende none ntihore wabwiye ko mudakundanye je mu rugo bari ku bwa kabiri yavuye mu bitaro oya ntabwo nigeze ndabivuga ego ariko ku mutima w'iwanje numva ko tutagikundanye ego murimuka mu rugo barakubwira ko mwotegeza kwimuka mu kabari ego ariko kubwo nabona n'ubundi atari bwakire turimuka ego murimukana ego twarimukanye ego bivuye ku bavyeyi ego ntabyo washaka oya sinashaka kwimukana nawe okay rero sindimo ndabitahura we ntiwashaka kwimukana oya abavyeyi barakubwira ati mwimuke none kutavuga ati none maje nimuka gute kandi uyu muntu twimukana gute kandi tunakundanye icyo kibazo ntacyo bababajije nababajije kandi byari bigoye cyane kuvugana n'umubyeyi ubona uri muri situation imeze nk'uko gusa nawe vugisha ukuri kari urukundo rwari rurimwo ariko kuko ntushaka kwimukana n'umuntu utiyumvamo je kweri sinamwiyumvamwo nta na gatoyi pe muza kwimukana gute je icyatumye twimukana nuko yaragwaye nyene mvuga ati nkomeze ndamufashe ukomeze umufashe ego nde yarondeye inzu twarayironderanye umva mwarayironderanye ego murimuka ego sawa murimuka umva bisobanura ko mwari mugiye kubana nk'umugore n'umugabo ntabyo nzi ntabyo ndamenya neza sawa mumaze kwimuka murimukana komeza kumugwaza ego birabandanya birabandanya turabana mu nzu ego mu nzu imwe ku gitanda kimwe oya ntifajya mu gitanda kimwe ntimwararana oya umwe yarirara undi akirarana nka gishiki na gisaza kubera yaragwaye kubera yaragwaye ukana umukumvi hanyuma birabandanya birabandanya ego turagumana turabana turabyara umwana wa mbere tutarashika ku mwana wa mbere kubyara byagenze gute kugira mushike kugira hagere ko mujyamana ego twarajyamanye just like that kunye niko byaje ego ntibyari mu mipango oya ntibyari mu mipango okay muza kuryamana sawa za kuryamana hanyuma
ivyo mwakoze aza kuva iki ibisubizo umwana yego wavuze ko utamwiyumvamo yego mugiye kuvyarana umwana wa mbere ubwo utamwiyumvamo yego ubu mugabo wawe utamwiyumvamo yani muramuvyariye umwana utamwiyumvamo yego nta na gatoya utanamukunda umva wewe wagiye kujyamana n'umugabo umuvyarana umwana n'umugabo utamukunda yego how bishoboka gute birashoboka neje ngano kubaza gute okay sawa tubandaniriza hanyuma umwana wa mbere aravuka umwana wa mbere yaravutse n'undi aravuka umva mwarabandanije yego n'undi aravuka wa gatatu uwa kabiri aravuka uwa kabiri uwa gatatu aravuka n'uwa kane n'uwa gatanu oya mufitaniye abana bana okay sawa mwagiye kubana n'uwo muntu umuvyariro abana pe utamwiyumvamo ego utanamukunda warigeze ubimubwira ati je kweri none mo ndavyara ariko simbona ko je nawe bizovamo gute ushaka kuvyara n'umuntu utiyumvamo umwana umwe wa mbere umwana umwe wa kabiri araje uwa gatatu araje uwa kane araje utamwiyumvamo birakunda ya birashoboka gute birashoboka urazi ahantu novuga n'ubundi byatanguriye nuko iyo uri n'umukobwa nubwo hoba habaye none okay zanzoga yarazihevye ego muri iyo myaka irenga 5 yari yazihevye okay ego ngira ngo okay ngira ngo abantu baza gutahura ko bari bamwankiye yuko akunda ibintu vy'amayoga ngira ngo je abantu baza kubitahura ndibaza mugo rugo gwawe rero wahuriyemo niki mugo rugo gwanje tubwire ibintu wahuriyemo rero navyo mugo rugo gwanje tumaze kubyara gatatu tubyaye kabiri canke gatatu sindavyibuka niho yaciye asubira kuri za nzoga ego umva miyo myaka ya mbere wari urugo rwari rumeze neza atangorana ego okay umwana agira gatatu asubira ku nzoga asubira ku nzoga ego subiye ku nzoga nyene noneho kuko nubundi bivanye nuko namukunda bitari birenze cyane wamukunda hafi ego namukunda hafi namukunda just like umugenzi nyene wo gufashanya but nta rukundo rwariyo ego hama ubwo asubiye kuri za nzoga rero nakaga hafu kari karimwo karavako ego karavako nyene tubana ngaho nyene nkuko nyene mumana ari ibibazo ari ngorane ego gusa ntiyagukubita byaracamwe kankubita hama yanyoye za nzoga akazimenaho urazi umuntu kumumenaho inzoga atayinywa ukuntu biba bimeze birabandanya byarabandanije turabyara umwana wa gatatu umwana wa gatatu niho byari bikomeye cyane kuko ni naho neza yasubiye kuri za nzoga nanka ego kuko jena namaze kubona ko zizotuma urugo rutazomera neza ego hama arazinywa nyene ndabibona kabisa kazigarutseho ndavuga ati ahangaha ntibigiye kuzomera neza ego hama sinyoye yari uwo kuvuga amagambo mabi kandi menshi hama kazimenaho kandi nanjye ntazinywa hama nari mfise abana baja ku ishure nkaba naraye ntasinziriye bakarira abana nkaba mbyuka ntwara abana ku ishure kandi naraye ntasinziriye urumva ko ntabwo byari ibintu byashiye byoroha urumva yaciye anyibutsa bimwe nahora ndamubonamwo tutari abana nkabona ntibimereye neza cyane urazi
kubyuka hakiri kare saa moya canke saa 12 ukabubyutse utegura abana nabo ntibaraye basinziriye kuko umwana wa hano iyo uri kuramubwira ati ja kuryama canke umwana wese mutoyi umubwira ngo ja kuryama yariko yibonera yikinira benase yaba yibaza ati ushaka kumubuza freedom yiwe hama umwana rero agaca abana bagaca barira bakarira bigakomera hama ku buryo byagezaho ababanyi tubana urabizi hano muri Australia ukuntu biba bimeze ababanyi barahamagara bamwe batwara abana murabazi ndibaza ego ati hano ku babanyi bacu abana barabararira saa 8 saa 9 abana baba bariko bararira twibaze ko atamutekano abana bafise ego ico gihe nari mfise abana batatu nza mbona abo bantu batwara abana bangendeye barambwira ukuntu ibintu bimeze iyo batanguriye kubaza bambwira ati twatanguye kubaza ku mashure tuja ku bitaro bikuru kubaza nimba abo bana bahora baja ku ishure bafise ibiguma ati hama tuvuye kwa muganga nico gituma ubu naho tushatse kwishikira hano mu rugo kugira ngo tumenye ibihora bihabera ego urazi yuko akeshi abakurambere bakunda kuvuga ngo niko zubakwa umukenyezi naho aba yarakubitwa aca yigira nta na kimwe nabaye bukeye hama abo bantu baraje kubaza ati abana bimeze gute jewe nk'umubyeyi kugira ngo nkingira abana banje nagerageje kurondera ukuntu novuga kugira ngo ntibantwara abana ego naragerageje kuvuga ati nyene abana bararira ariko nta kibazo kiba kihabaye nico gihe nawe nyene niho yarari se w'abana ego ariko twaravuze nyene ibyo dushoboye batubwira ati tubahaye ikiringo c'amezi 6 ibyo bintu ni twasubira kubyumva murabizi bizokurikira ego urumva bari badusize kuri ya good behavior bakunda gutanga abapolisi ego hama abo bantu baratuyagisha ibyo bintu baratubwira ati tuzobarungikira ikete tubabwira ko ibintu tutagikomeza kubyumva bijanye n'abana kurira ariko basiga batubwiye ko ari amezi 6 ego hama ico gihe ndibaza ko byo byarabandanije kuko nubundi watuma bararira yakomeje amera kwa kundi nyene ntigeze ahinduka ariko je narigeze kubimuyagisha namubwira ati urabona ko abana umwanya n'umwanya bazoba dutwara ariko nta na kimwe yabyumviseho we yavuze ati abo babivuga uko n'abasazi kandi urabizi ko umubanyi w'umuzungu hano ntapfa kuvuga ibyo atumvise umuzungu yumvise ikintu ategerezwa kukivuga kandi urabizi ko ari wo muco wabo ati ntimugahishe ibanga kandi nka kujya nyene ngo ntawe uhisha umwotsi inzu iri kirashya so nuko rero byagenze hama je ico gihe Imana yarabimfashijemo novuga ati ni Imana yabindinze ariko ugwamugogo ntigwaretse kwamaruriho kwa kuboregwa kwa kuvuza ugwa mu munzu kandi ufise abana bato nari nanje nagezeho mba wa muntu abura amahoro mu rugo umunsi w'umugoroba ugeze utangura kuvuga ati uyu munsi yo haguma ari ku mutaga okay ati hoguma ari ku mutaga byari kuba ari byiza ijoro ritanguye wumva ko ugiye mu kindi gihugu okay nijyari rero wafashe umwanzuro avuga ati bino bintu is getting too much for me reka ndabihagarike reka ndabivemo reka nandukane n'uyu muntu igihe natanguye gufata iciyumviro cyuko ngiye guhagarika urukundo n'uwo muntu urugo rwawe rusenyura ego siyo kurusenyura ahubwo guhagarika nyene guhagarika kubana nawe ego kwiha amahoro y'umutima wanje amahoro y'abana banje
hari mu gihe nari ntwaye inda igira kane. Ego ni naho nahise mvuga ati uyu ni wo mwaka wa nyuma wo kubana n'uno muntu. Ego hama ndibuka ko icyo gihe nubwo naba mfise inda hari gukubita amakove no gusuka ko za nzoga. Ndasenga Imana tariki Imana izomfasha nzokwibaruka. Ego ubwo nkuko nyene Imana nyene ibaye bibona ati umuntu yagowe ntabwo imutererana. Byarageze aho ndibaruka. Ndibuka ko mu ndwi zibiri za mbere hoho byaje bikabije navuye mu bitaro. Cyo gihaza kunkubita nyene ndyamye mfise akayoya ngaha yaborewe. Ego ni naho naciye mfatira umwanzuro wo kuvana nawe. Ego kuko uba wibarukiye ku mbugita bakubaze hama ubushaka uriya muntu agufasha, ariko aho kugufasha muri ico gihe yagufasha kwari kugufasha amakofe gusa. Akayoya kariko karakurirako uraza akayoya iyo kavutse kararira. Byovyo. Ego hama muri ico gihe icyo ubukeneye umuntu basi yo gufasha uruyoya nawe ukaryama ho gato ibishobotse. Hama bugaca bishobotse akanagufasha no kugukorera icyayi canke atakigukoreye naho ku buryo nawe uba wasinziriye na gato urashobora kubyuka cikorera. Ariko ico gihe muri ibyo bintu byose nta byigeze bibaho, ahubwo yari ntambara ikabije cyane. Ego niho nahise mfata umwanzuro wo kuvuga ati uyu muntu ibihe twabanye ibihe twamaranye bigiye guhagarikira hano. Muvyeyi ndumva inkuru yawe ni ndende cyane. Inkuru yawe ni ndende kandi ikintu cyo no komeza ngira ngo ubu waramaze kwiyakira warihanganye ubu umeze neza. Ego ndazi ibibazo ntibibura ariko kuko inzi ikuntu twaganiriye ni inkuru yawe ni ndende. Ni ndende ahubwo tuzogerageza kuntu twokora sivyo. Ego Kokora part 2 gice cya kabiri cy'ubuzima bwawe, ariko je ntararangiza niki wobwira se w'abana muri kano kanya. Ikintu no mubwira hari hose no mubwira guheba inzoga kuko nta mahoro zizokugera zimuha. Ego naho yohitamwe kuzorondera uwundi muntu bazobana akimeze nkuko nta muntu numwe bazoshobokana. Ego umwifurije neza. Ego ndamwifurije neza kuko sinamwifurize nabi nubwo nawe baranyifatiye uko ashaka, ariko we ahari hose nkomeza kumwifuriza neza. Ego kuko ni se w'abana. Ego Okay, mu buzima kuri iyi si abantu bagenda baca mu bibazo bitandukanye. Bino bibazo byose waciyemo ubona byakwigishije iki? Ibi bibazo naciyemwo n'ubu ukibandanya kubicamo kandi n'ubu nkibandanya. Ndacabandanya kuko we muri make novuga n'ubu ameze nkaho atarampeba. Ego aracakurikira n'ubu aracakurikira kandi ariko ugukurikira kwiwe nuko akoresha ushaka kugira inabi. Ego yaba yifuza ati ndashaka umuntu wanje tuzosubirane yogerageje agahinduka. Ego reka nakoze akabazo kanyuma. Ego hamwe ibyo bibazo byose yo byohera izo nzoga wamubwiye ahe bakazireka. Aya makoze yose yagukoreye byose akavuga ati je ndaje kwihana ndihanye ndabiretse byose wamwemera? No mwemera nk'umugenzi umufriend. Oya wamwemera akasubira mu buzima bwawe akakubera umugabo? Oya si kuvuga nga mbere umugabo
yombera umugenzi inshuti y'abana banje se w'abana nyene umugenzi asanzwe ego we ntiwomwemera nk'umugabo oya ese nomwemera nk'umugabo wanje apana ntabwo ari umugabo wanje. Bakunzi ba JTV online reka tubashimire kuri kano kanya part 2 is on the way too tuzokongera tumurondere aduhereze umwanya ngira ngo mwabyumvise inkuru y'ubuzima bwiwe aho yavyaranye n'umuntu atiyumvamwo pe ntiyigeze namukunda n'ubwa mbere ndavyumvise ko umuntu ashaka kuvyara n'undi muntu atanamukunda je n'ubwa mbere ndavyumvise ariko stick around part 2 izoza tuzongera kubaganiriza.